shure canke caravane mu gifaransa ni kimwe mu bishobora kungura ubwenge kugwaruka mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ayo n'ayandi ni muri kino kiganiro Modagro gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID. Uno munsi tukaba rero turi kumwe na Ingenieur Aristide Ihorimbere, akaba ari President et représentant légal wa YEN Burundi. Muhe ikaze yidondore yongere kandi anatuyagire kaze. Reka tumuhe ikaze yongere kandi yidondore avuge n'icari co YEN kaze. Murakoze, nitwa Ihorimbere Aristide, nkaba ndongoye ishirahamwe ry'ugwaruka ryitwa YEN Youth Agribusiness Incubator. Rikaba ari ishirahamwe ritanga inyigisho mu burimyi n'ubworozi kugwaruka, tukongera tukanabaherekeza mu migambi yabo barangura, abashaka gutanguza ama entreprise cyangwa ama cooperative muri ico gisata nyene c'uburimyi n'ubworozi. Yego. Mwatuyagira mu ncamake ibikorwa vya YEN bikuru isanzwe ikora. Egome, YEN turakora ibikorwa bitandukanye. Ibihambaye novuga ko turafasha gutegura imigambi kugwaruka yo mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Tugafasha kandi ugwaruka mu kubaha ico nokwita impanuro, conseil muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turafasha ugwaruka mu kubijanye no kubarondera amasoko ku bintu baba bamaze gukora, baba bakeneye kuronka amasoko yavyo, turabifashamo cyane. Tukanafasha kandi mu bijanye n'ingendo shuri, bimwe twita caravane mu gifaransa, bikaba ari kimwe mu bisata bimaze gutanga umusaruro mwiza n'umuntu tumaze gufasha ugwaruka. Yego. Tukiri aho nyene kuri ico ca caravane, ni gute mbega caravane zo ngendo shuri n'akahe kamaro zifitiye ugwaruka agripreneur? Mu bisanzwe caravane nk'uko twabivuze ni urugendo shuri, kuvuga turaja hamwe turugwaruka bakeneye izo nyigisho, bakeneye kugira urwo rugendo shuri, tukagendera ibigo bitandukanye cyangwa se ama entreprise atandukanye amaze gutera imbere y'abayugwaruka cyangwa ataragwaruka, kugira ngo bashobore kuyigirako. Hari ibintu bitatu rero bikomeye vy'ukuri vyagaragaye yuko ari ingirakamaro kugwaruka rumaze kuja muri izo ngendo shuri. Ubwa mbere hakaba hariho ikijanye no kumenyana, mu gifaransa bakunda kuvyita réseautage hagati yabo imbere na mbere, kuko abantu bahuye baje bava mu ntara zitandukanye, umwe wese akora mu gisata gitandukanye naco ari c'uburimyi n'ubworozi, abakeneye kumenya vyinshi ku bijanye na mugenzi we, ivyo akora, ubumenyi afise, umwe bita experience mu gifaransa, kugira ngo bashobore guhanahana amakuru, ubwa mbere baze baremeshanya hagati yabo. Nta tunga rikomeye nko kumenya abantu muri mukuru umugambi umwe, kuko usanga mwungurana ivyiyumviro cyane. Hama ikintu kigira kabiri gikomeye bungukira muri ico gisata c'amakaravane ni kijanye n'ubumenyi, kubera urumva bararonka inyigisho, baragendeye ahantu barumvise umuntu uti uwo muntu arorora ingurube kijambere guca, arorora nk'uko kijambere guca. Hariho kimwe gikomeye cyane cakije n'ubworozi bw'isazi, ku kuntu izo sazi zororwa zikazohinduka zikaba indya zikomeye z'amafi cyangwa z'ingurube, zigasha zikura cyane, zikura gose ku muvuduko. Nk'ico ni kimwe mu kintu gikomeye bashoboye kwiga. Notanga ko akarorero benshi bashimye gusoshira mu ngiro bageze baho kugira ibitungwa byabishoboye kujya neza. Hama ikindi kintu gikomeye novuga bigira muri caravane ni kuronka amakuru. Amakuru ni ikintu gikomeye cyane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ivyo ndabikubwira kubera ko najewe personnellement ku giti canje naje ndi entrepreneur, afise entreprise ikomeye ikora ivy'ubuki. Niba hari ibintu vyangirira akamaro ni kuronka amakuru ajanye n'ibintu nkenera, cyangwa aho noja gukura ubumenyi muri iyo entreprise yanje. Ni vy'ukuri jewe naragize amahirwe ndagira amakaravane cyatari ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa Afrika, ndaja mu bindi bihugu ngiye kwiga. Novuga ko biri mu bintu vyatumye umuntu ahumuye cyane muri ico gisata kandi kiri muto. Rero ubwo gwaruka nk'ubu harimo twajanye muri Izabu Imwaro, barabonye ivyo kugwiza imbuto. Uvuye igihe cyose azoba akeneye imbuto irobanuye, acamenya hagenda ati ndagenda hariya, kandi yaje arose amakuru y'abahakorera, azokora ku telefone abatelefone
urumva ko kuronka amakuru ni ikintu gikomeye cyane mwa kino gisata cacu. Rero nivyo bintu muri rusange bitatu bikomeye novuga ugwaruka bungukira muri karavani rugatuma n'abandi baguma bakoma karuti nyabona yene nimuze mudufashe turashaka izindi karavane. Ubu tugeze urwego rwo bavuga bati mudufashe tuje hanze y'ibihugu tuje kwiga n'abagande abanyarwanda abakenya bamaze gutera imbere cyane kudusumvya hari ivyo twohigira cyangwa biriya bihugu vya ruguru muri Afurika. Urumva yuko ikintu ca karavane n'ukuri kiri mu bintu dukeneye cyane guteza imbere mu gisata mu gihugu cyacu Burundi mu gihugu gisata cyacu nakari n'abarundi barayamaze ngo akanyoni katagurutse kamenya ubwenge. Mbere ugwaruka uko ariko kose gomerewe kuza muri karavani nkuko nka jewe nivyutse mu gatondo nkavuga ati ndakeneye kuja muri karavani naje ndashobora kwemererwa kuza. Egome uwo ari we wese aravyemerewe na cyane ko bisaba gusa ko abafite ico cyifuzo cyo gukorera cyangwa asanzwe karakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Uko byahora bitunganije amakaravani ashika kuri abiri tumaze gukora, iya mbere yatunganijwe n'amashirahamwe menshi ku isonga hari igishyirahamwe yitwa Agriprofocus natwebwe yene twabitunganije nk'abahinga. Irya kabiri ryatefashwe mu mugongo n'ishirahamwe Prodefi rikoresha amafaranga ya FIDA. Aho oyi iyo hari abafashe mu mugongo iyo karavane bashobora kutubwira duti muratwara n'aba kumbure nk'aho basanzwe bafasha. Mugabo numva bikimeze gutyo bica biba byumvira ko hakenewe ko hagira n'abandi benshi bokora nk'uko binashobotse ahubwo akageraho uwo ari we wese tumva wese yoshobora kuronka ako kunguko ari uko hagize igikozwe kuko urumva bigikorwa na bake kandi ariko gisaba amafaranga atari make uco usanga bamwe bose bavyifuza bibagora kubashikira. Yego muravuze muti ko ni igikorwa gisanzwe gikorwa na bake none ni gute ayo makaravane yogwizwa? Nibaza yuko kugira ngo by'ukuri agwizwe ku rugero rwo hejuru novuga ko ari ibintu bibiri. Twebwe yene nta mafaranga menshi dufise kuko n'ishirahamwe ry'ugwaruka rigizwe n'ugwaruka twagiye hamwe dusanzwe turi aba-entrepreneur aba-agripreneur dufise ama-entreprise akora mu byo kurima no korora kijambere. Turitanguza ino shirahamwe twifuza ko twufasha ugwaruka kugira ngo nabo batere imbere bagere nkaho tugeze. Hari mu ntumbero yo kwiyumvira ko turafise byinshi twabasangiza hari ubumenyi nko mu nyigisho n'ibindi. Mugabo amafaranga nta mafaranga menshi dufise dukoresha amafaranga y'abashima ibikorwa dukora bakaza bakadushigikira. Rero nohimiriza nakagendo so guhimiriza hari amashirahamwe atandukanye akorana no gwaruka menshi aya FIDA aya Banki Mondiale aya BADE ibi bigo byose tuzi bikomakomeye bishira amafaranga mu migambi ya leta no mu migambi y'ama-ONG y'abikorera utwabo usanga bashima gukorana no gwaruka. Rero bose nakaje ko kubahimiriza ko ico gikorwa ca karavane no kuri bogishiramo inguvu kugwaruka barakeneye kwiga byinshi tukava ni Burundi tukaja no mu bindi bihugu. Abo rero bamaze kuhava novuga ko natwe kugwaruka ntitwoguma duteza amaboko abadufasha. Natwe twokwiga ukuntu twoshobora kuvuga duti dukotiza amafaranga hama tugende tuvugane na yene dukotiza amafaranga hama yene idufashe gutunganya kino gikorwa gikorwe. Ivyo twaba twiteguriye kubikora. Ngira ivyo gituma nakomeza ko bishoboka hariho amashirahamwe akora ibi byo gutembera mu Gifaransa ni tourisme. Baruganiza ati tuzoja gutembera Parc de la Rusizi, Parc Sinzi ahantu nyine ahantu abantu bagenda kugira baryoherwe. Ugasanga baje 120 wese. Ni ukuvuga turi nk'abantu nka 40 cyangwa 30 dushobora kwira muri Pasteur umwe wese yarisha mu mahera 100 umva ariko bishoboka tukaja kugira izo ngendo shuri. Rero novuga ko natwe bw'ugwaruka tuguma duteza amaboko oya ni vyiza ko natwebwe dutahura duti na kaminuza nararishira amahera kugira ngo nkubumenye. Rero nahandi ko nubise byantu bitatu bihambaye reka yari mu mahera nje kwiga na cyane ko vuba wize ibintu ucuja gushira mu ngiro
ugaca utangura kwiteza imbere. none niyihe migambi yene yoba iriko irakora kugira ngo ayo makaravane nayo nyene ubwayo ashobore gutera imbere, anatanda yuko abo bandi baza kubafata mu mugongo baza, nibihe bintu yene yoba iriko irakora kugira ngo izo karavane zishobore gutera imbere? Yene iriko irakora ibintu bitandukanye, kubera yuko kumbure ikintu c'amakaravane, ikintu ca mbere gikenerwa ni ahantu h'akarorero abantu bashobora kuja kugendera bakigira, naho rero novuga ko Burundi hakenewe. Rero muri Yene turiko turatunganya ibibanza vy'akarorero vyo kwigiramwo hano mu gihugu iwacu, dushiremo ubumenyi twebwe twashoboye kurahura hanze mu bindi bihugu, kugira ngo tuze dutegure ibibanza bikomeye urwaruka rw'Uburundi rushobora kugenderamo hano mu gihugu. Nk'umwaka ubu nyine wa 2021 dufashwe mu mugongo na Prodefi, ni ishirahamwe dusanzwe dukorana rya FIDA, turiko turatunganya ibibanza 12 bizoba birimwo mu ntara zitandatu, ni ukuvuga intara yose ibibanza 2 bizoba birimwo ibisata 12 nyene vyo kwigiramo. Zoba ari igisata c'inkoko, c'amafi, ic'imboga, ic'ivyamwa, ico guhingura, guco ni 12 sino bidondagurana bibare. Tubishire mu ntara Ngozi, Bubanza, Kayanza, Gitega, Karusi na Muramvya, ntara zitandatu Prodefi ikoreramo. Urumva ko nk'ico ari ikintu gikomeye kizofasha aho abajene dushobora kwiorganiza tugakoresha amahera make, tugashobora kugendera ivyo bibanza tukiga. Mu Gifaransa tuvyita amahub, agribusiness hub, ukuvuga nk'ibigo byo kwigiramo ivy'uburimyi n'ubworozi. None n'akahe kamo wotera nk'umujene yoba ari muri agribusiness ariko ataramenya akamaro ka karavani, izo ngendo shuri, n'akahe kamo wamutera kugira ngo nawe ejo canke hirya y'ejo nawe uzovuga ati bwa bundi narahovye nanje ntegerezwa kuza? Mbabarire ntangure gutera akamo abavyeyi mbere yuko ndagatera ivyo bibondo, kubera ko mu ndero ndundi abana twarigishijwe kubaha abavyeyi, kandi abavyeyi tubafata nk'abungere, igihe cyose baturagira ati gira guca duca tumvira vyoroshe. Nagomba rero mbaze mpimiriza abavyeyi badufashe guhimiriza abana babo yuko ikinjana tugezemo ni ikinjana cyo kwikorera umuntu twiwe, atari ikinjana cyo gushira imbere amadiplome, kubera ko ubuzi bugenda buragorana. Kubw'ivyo rero buhimiriza urwaruka bagaha agaciro, bagafasha abo bana kugira baha agaciro iki gisata c'uburimyi n'ubworozi. Hano Burundi iwacu kiracyasuzugurwa, aho kandi gisuzugurwe ni kubera yuko kikiri ku rwego rwo hasi, abantu bakirimira kurya. Mugabo rero ahaje amaze kuza amashirahamwe menshi harimo n'iryacu Yene, duhimiriza duti turimire isoko. Muri uko kurimira isoko rero ikintu gikomeye dukenera ni ubumenyi. Rero ubumenyi bwagusa ntibubaho, ndetse ibyagusa bitera ubwenge buke. Rero turiko turatunganya ivyuko habaho ico nokwita intererano kugira ubwo bumenyi bwaruka rushize ku burongo, hama bazi bavyige, hama baje kubishira mu ngiro. Novuga neza rero yuko nk'ubu nk'akararo turatunganya inyigisho, amaformation kuri biro mu Kinindo impande ya BCB niho dukorera, muri nivo ya kabiri muri etage aho ikorerwamo, yigeze gukorerwamo na American Con, bikorerwamo na ABEJ, ni inyubakwa ya Ministère de la Jeunesse. Urumva turugwaruka aje twadufashwe mu mugongo n'ico gisata ABEJ ca Ministère de la Jeunesse. Rero hageze gusaba duterere nk'ibihumbi 50 kugira turonke inyigisho, Yene nayo iciterera ayandi mahera nk'akaro y'uzotanga izo nyigisho, Yene ikaba ari muri muga twavuga ati nabo ariko ko nabo bagira ico baterereye kugira babone ko nabo byabasabye ingufu. Rero baracari ku rugero ruto, hazomva bantelefone ati Aristide sabwe 50, izo nyinshi batizikunze 50 ntavyo tworonka. Izo nyigisho nariko agiye kwigishwa ni inyigisho agiye kuziriha yuzire hafi miliyoni, uravye ukuntu zirihwa ahandi. Rero urumva yuko ngaho haracakeneye ko abavyeyi bafata bakaremesha abana kugira bumve yuko nko kugira amahera make uterereye kugira uronke inyigisho, kugira amahera make uterereye
nk'ibihumbi 150 kugira ngo nk'iyo karavani ibe uze kuronka izo nyigisho. Nukuri ni ibintu dukwiye gukoresha mu ifasi mwita sensibilisation, twumve ko ari ku neza yawe udahomvye, ari ikintu gikenewe kugira uzoshobore gushika aho ubwirizwa gushika. Yego, Aristide tugushimire cyane kubona watwitabye no kuri umuco uduhaye. Twizeye yuko n'abandi bajene bariko baradukurikirana bazobayiveye nabo bakaza muri izo ngendo shuri. Murakoze cyane. Yego. Turabashimiye nabo makuru badukurikirana kuri Agro TV Burundi. Mufise ico mubaza canke mwoba mukeneye kugira namwe izo ngendo shure, bashobora kwandika muri commentaire. Murakoze cyane nawe utaha.